Bi 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 baramujanye 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 bi 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 ibi ni ibiki koko ibi ni ibiki mariage industry yashushe industry ya kabiri gatanu karindwi ni Starboy wamaze kora sabone cyangwa wamaze kora subscribe ndakuzanira amakuru agezweho ameze neza cyane gose. We have the best exclusive news. Amazina yiwe ni Alicia, ariko amazina dusanzwe tuzi akoresha kuri channel ya YouTube ni Alicia Niyo. Yakoze indirimbo zitandukanye ndetse zihimbaza Imana. Yakoze indirimbo Parambulate ari kumwe nande, ari kumwe na Victoria Team, indirimbo imeze neza cyane gose. Kuri uno munsi abarizwa muri Team Mutima, niyo asanzwe akorera ibikorwa byo gukina amakomedi ndetse n'amafilme atandukanye. Inyuma yo kubura umuvyeyi wiwe, umuvyeyi w'amaraso, umuvyeyi wiwe yatumye avuka akanamusomesha ishuri, agatuma ba Alice nk'uwari uno munsi akamubura akitaba Imana, akitaba iyamuremye. Vyababaje benshi cyane ndetse n'abakunzi ba Star TV na cyane yuko nashishije ikiganiro ciwe hano. Kuri uno munsi tuko turavugana, turi kubona amasanamu yararanze urubanza. Amasanamu yararanze urubanza gwiwe yakoze. Benshi bahora bibaza ati Alice niyo basohokana na Mutima Rokomedi basanzwe bakinana muri Team Mutima, ariko abandi bakavuga ati oya ivyo sivyo. Kuri uno munsi rero twaramutse tubona amasanamu ari kumwe n'uwundi musore bivugwa yuko ari mu diaspora, iyo bayaje kumutora atera mujana. Mbega Alice ntitugiye gusubira kumubona mu makomedi cyangwa bazokora mariage atera gumino? Benshi bakavuga ati gwari urubanza gwarubereye ijisho, ugerageje kuraba ukuntu bari bambaye bari baberewe. Alicia mukanzu nziza ndetse n'uwo musore mu costume nziza, Mutima Rokomedi ngaho onye n'ama Air Force ngaho niho yari yibereye. Gwari urubanza gwari rubereye ijisho, bari bambaye neza baberewe, ndetse Team Mutima Rokomedi Team Mutima yari iri ngaho. Mbega vyagenze gute ko nahashitse nka Starboy? Narahombye cyane, ariko byabaye ngombwa yuko ano makuru ndabashikiriza kuri Star TV 257 kugira mumenye byinshi cyane. Numwe mu bigeme dufise mu gice cy'u Burundi ba actrice beza cyane na cyane bazi gukina neza cyane. Kuno mwati ko turavugana bakubaje mu actrice ariko arakina neza muri comedy, nitwo bideha Alice Niyo cyangwa Alicia Niyo azimbere, kuko ibikorwa birivugira. Ugerageje kuraba ibikorwa bica kuri TV basanga bakinira ko ni ibikorwa bimeze neza cyane, na cyane ndagusaba tigende ba supporting ndetse unamusupporting kuri channel yiwe ya Alicia Niyo. Hariko indirimbo nyinshi zitandukanye, tunamushigikire uno mwigeme wacu. Yabuze umuvyeyi wiwe, ariko muri kino gihe mu nyuma yarabuze muri comedy, ndetse bamara iminsi batariko barashootinga muri Mutima, muri Team Mutima, bivanye nuko ikiriyo kitari bwahere. Ariko ubu ngo baragarutse, arasubiye kubandanya ibikorwa nkuko yahora bikora, gutwenza abantu batandukanye abana bari. Uti rero bimeze gute? Hagiye kwibaruka, ndamwifurize kuvyara, kwibaruka ubushuri. Navuze kuvyara impene n'ivyara na abantu baribaruka. Tumwifurize kwibaruka ubushuri ndetse n'amahasa, hanyuma yiyongereze n'uwundi yibaruke nk'umucanga wo kuri Tanganyika, hama ibintu bigende neza cyane. Iyi ni Star TV 257. Navuze ati aya namwe mu makuru ntashobora gusiga inyuma, aya namwe mu makuru ntegezwa kubashikiriza abakunzi ba Star TV 257. Banyita naco ndabajyanye, bisigura yuko nta kintu ushobora gufungura ndacisangiza. Cyatse kuvuga yuko atamakuru nshobora kuraba jenyine ndayisangiza, tuyasangira namwe. Uyu ni Alice Niyo, asanzwe avuka mu bandi bana, ndetse ubunyasigaranye umuvyeyi wiwe umwe mama, kuko papa we yaritavye Imana, ndetse nta kwezi kurahera yitavye Imana. Reka rero mfata kanya tumwifuriza urugo ruhire. Nimba umukunzi wa Star TV nawe umfashe kumwifuriza urugo ruhire, hama ibintu bigende neza cyane gose. Mutima sasa una mistari mzee wa kazi
wanakubeba demu ko naona ndugu yangu unaniangusha mutima uranaye hasi. Reka tuvuga ati rero uko biri kose tumwifurize urugo ruhire, na cyane cyane nkuko nabivuze. Mubona gute? Mubona byari bimeze gute? Andika muri commentaire, ntwibagire no gukora sabone. Mubona byari bimeze gute? Mubona bari bambaye gute? Bibi iyi ni Star TV, we have the best exclusive news. Nicyo gituma navuze ati ndi Mr. Recorder, Mr. Meat. Ndi umuntu ntisangiza ikintu, iyo ndose ikintu turagisangira namwe, hama ibintu bikagenda neza cyane, tukaryoherwa umunezero twese tukawuronka, ndetse tukamenya n'amakuru yose ukwa. Reka tuvuga ati iyi ni Star TV, reka tumwifurize urugo ruhire, tumwifurize kuramba ndetse no mukunzi wiwe, hama ibintu bigende neza cyane gose, hariya hose ibintu bize bigende neza cyane gose. Imirimo yabo bari kumwe ari babiri izigende neza, ijoro ryose bazi babane neza amahoro, ata amangumi mwijoro, ata amafuti mwijoro, ata migere mu gitanda, byose bize bigende neza, izo muze mugire imirimo myiza, na cyane cyane mwibaruke murondoke nk'umucanga wo kutanganika. Abana benshi cyane nibo tuba twifuza yuko umurondoka. Reka uno munsi rero mumfashe tumushyigikire, ndetse tunamushyigikire ibikorwa vyiwe asanzwe akora kuri ku yindi televiziyo Indundi TV, no hasanzwe haca amakomedi basanzwe bakina. Hama ikindi nacyo cyo tumufasha, tuje tumushyigikira, ndetse no kuri channel we ya YouTube yitwa Alicia Niyo. Afise indirimbo nyinshi, afise Parambulate yakoranye nande, yakoranye na Victoria Team. Ni bamwe mu baririmbyi babanditsi beza cyane indirimbo z'Imana, na Alicia Niyo numwe mu baririmbyi kazasanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Kuno munsi rero afise channel we ya YouTube iri ku indirimbo nyinshi cyane, tuje kumushyigikira umwigeme wacu kugira abandanye atera imbere, na cyane cyane ndakwifuriza guhera ku bushuri hama mahasa hamumwe kugira nyene wibaruke nk'umucanga wo kuri Tanganyika. Imana ibahezagire cyane. Kuri micro za Star TV 257 nta rindi jwi atari rya Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Ububeshi, Mr. Home aka Angende la Capitale. Ni ariko arateramana namwe, anahe bintu waje, ndabakunda cyane gose abantu bose mudukwikana kuri Star TV. Big up sana. Wotarakora sabone rero waracerewe cyane, waracerewe.